Yesu ashimwe, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Kuri uno munsi nifuje kubamenyesha ko nuguruye groupe ya WhatsApp, kubakurikirana inyigisho kuri WhatsApp kugira ngo sinze ndatumira umuntu umwe inyigisho, ariko nshobore kuzishira muri iyo groupe, hanyuma bari muri groupe bagashobora kuzikurikiraniraho. Rero kuri iyo link yo kwinjira muri iyo groupe, umuntu arafise gufyonda ko akinjira muri iyo groupe kuba bishatse, hanyuma kuba atabishoboye kwinjiza bagashobora kumbwira nkashobora kubashira muri iyo groupe. Mugabo ntabwo ari itegeko, ni kubwo umuntu wese ku bushake bwiwe, kuko inyigisho zisanzwe ziri no kuri YouTube no kuri Facebook. Hari ababirabira muri Facebook no muri YouTube, muri ico gihe nta mpamvu zo kuba muri iyo groupe ziba ziriho. Hanyuma kandi iyo groupe ndamenyesha ko yugaye, ntabwo ari groupe yo kwandikamo no gushiramo ibindi bintu bitandukanye, mugabo ni jewe gusa nshiramo izo nyigisho mba nateguye kugira ngo ibintu bigume ku rutonde rwiza. Mugabo muri kazoza birashobora gushika nkazokugura kugira ngo n'abandi bashobore gushirayo inyigisho zabo, kandi n'abandi bashobore gushirayo amakuru atandukanye. Mugabo ku bwa none irugaye kugira ngo ibintu bishobore kwanza kuja ku rutonde rwiza, hanyuma ibintu uko bigenda neza umuntu agashobora kugenda rugura n'izindi nzira. Nuko rero Yesu abahezagire mwese, abafise inyota yo kubirabira kuri WhatsApp mwinjire muri groupe, hanyuma mushoboye no kubihanahana nta kibazo n'amahoro. Hanyuma abashoboye nabo kubirabira kuri YouTube no kuri Facebook nivyo vyiza cyane, kuko hariya niho video zagutse ufise guhitamo kuzirabira muri karite wipfuza. Mugabo kuri izi zo kuri WhatsApp mfise limite kuri 64 MB, bisigura ko video zose zica muri WhatsApp ninto kandi zikaba zifise n'amakurere adapanze neza. Mugabo kandi igikuru ni jambo. Nuko rero Yesu abahezagire mwese, amen.